patezi muri kumwe iganiro cy'ugwaruka gica kuri Imamba TV. Sebeja mu gimana. Itanguriro igice cya kabiri ku murongo wa 15. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Lagima muzika na majambo abiri. Uhoraho Imana yajanye umuntu mu tongo rya Edeni ryo ryambe rya kabiri aririme sheko rya gatatu arizigame. Tumaze ikiganiro giheruka twarabiye hamwe ikintu Paulo yabwiye ishero ry'Ikorinto abiye ko bakwiye kuba abagabo babagabo. Tuko tubamwe ni gute umuntu ashaka umugabo. Sindagisubira mu mugabo ikiganiro giheruka ushokiraba usabura cyane aho tugeze uno munsi. Twabonye igice cya mbere umuntu akwiye kumenya nk'umugabo nuko umugabo akeneye mufasha. Icyo sindagisubirako n'umunsi ndabazana ijambo rivuga ngo umugabo arazigama. Umugabo arazigama mubabona yuko mu nshingano za mbere za Imana mu kurema umuntu yamushize ahantu mu itongo hama kugira ngo aririme rimwe kandi arizigame. Jenje kubabwira ko ijambo ryo kuzigama ubona yuko ni umugabo yari yahawe izo nshingano kugira ngo ashobore kuzigama itongo. Mugabo hari munsi icaha cinjiye. Ibyo bintu ntibitangura yuko ngo umuntu yari yari inyama cyangwa yari ishi igikoko, ariko batangura cyane byagiye kugaragara rwose igihe icyaha cinjiye, igihe Kayini yishe murumuna we Abeli akamwica. Ico gihe icyaha cyari cinjiye muri uwo mwanya rwose mu muntu yaciye asa n'umuntu atakaje uburenganzira iyi capacity yo kuzigama. Uko umuntu yataka kumwicanye yica mugenzi wiwe atarukundo aba agifise. Mugabo niwe yatakaje cyane ino dimansi uno rugezo rwo kuzigama. Murazi yuko kuva habaye ukutumvira icyo Imana yavuze byatumye umuntu yagenda atakaza ibintu byinshi cyane ku buryo umuntu yagiye kwisanga mu maboko y'umugwanizi. Ariko uno munsi bamwe bavuga ati twebwe igituma tudakora neza tutazigama ingo zacu, tutazigama ibitwerekeye nuko twakomeretse natwe mu buzima bwacu abatugiriye nabi. Ariko ndizera Imana ishobora gukiza umuntu ikatunganya ikanagura ubuzima bw'umuntu mu mutima wiwe agasubira kumera neza cyane. Ni nacyo gituma hageze igihe umugore w'umusambanyi kazi niko ijambo Imana itubwira mu butumwa bwiza bwa Yohana bwa Yesu na Yohana, umugore w'umusambanyi babazanye bwa Yesu amucira urubanza. Nagomba urabe ibintu bitatu umugabo yakakwiye gukora mu gihe cy'ibibazo, mu gihe habaye iyo nk'icyo kintu kimushikiye, ahategerezwa guhagarara, ahategerezwa kwerekana ko ari umuzigami akwiye kuzigama. Ikintu cya mbere nashaka ko twigira hamwe ni iki yuko Yesu ntiyirengaga icyo kibazo, ntiyifashe nk'aho umenga ntacyazi, ntiyifashe nk'aho umenga icyo kibazo kibaye ntacyazi. Bazanye umugore kandi uwo mugore umugabo basambanye ntibamuzanye. Umuntu adafise uru rugezo rwo kuzigama muri we yovuga ati nabambwe atitayeho ko uwo muntu arenganije, même si yari cyari ikibazo icyo yakoze garagara, ariko kubera iki bazanye umuntu umwe undi ntibamuzanye. Rero umuntu yagiye yerekana ububisha muri we kandi iyo mutandukana n'urukundo rwo kurinda kuzigama ivy'Imana iba yamujeje byose. Icyambere tugiye kuri Yesu nuko Yesu atigeze yifata nk'amenye icyo kibazo ntacyazi. Icya kabiri ni cyuko mu kubishura yabishuranye ubwenge, yararavye hasi warandika ivyanditse bose baravyisomeye bagenda umwe. Yako yaranditse 1-5 hariya ko ushaka ubwenge abusabe. Imana ingutanga bwose atakintu yabutanga, ushaka ubwenge abusabe. Ubwenge bwo gushobora kwishurana mu kibazo kigoye. Hari igihe umuntu ko adafise iyo capacity yo kuzigama no kurinda atarashika ahantu woca uduzi rwamo cyangwa utukana. Ariko Umwami Yesu yabigize tumenye ko yuko yabishuranye ubwenge. Icya gatatu tukwigira ko
nuko umwami Yesu yaravye uwo mukenyezi amwe ko hari ibyaha vyiwe kandi majambo yamutumbereje ku Mana. Rero umuntu umugabo afise uyu urugezo rwo kuzigama aragerageza nubwo wabaye ikibazo agatumbereza uyu muntu ku Mana, agatumbereza uwo muntu kunagura ubusabane n'Imana. Nzi kuma bitahuye ukuza k'umwami Yesu hano mw'isi gudutuma dusubira kuri izi nshingano za mbere umuntu Adamu yarafise. Ikindi kintu ca kabiri two turiye kuri Adamu, nabwiye ko uzokwigira Adamu umuntu wa mbere ibintu bitanu. Mugabo uno munsi kindi ca kabiri ko umugabo arazigama. Singombye kuvuga yuko umuntu umugore akeneye umuntu bamufata ukuboko atari umugabo adashoboye kwizigama, adashoboye kingabo sije niko siyenze ko ndagendamo. Nikonza iyi nzira iyo iresponsabilité y'umugabo yo kuzigama tuvlige cyane gose. Imana ishimwe gose. Niyagira umuntu yo kumwenga ujiwe ibintu gonda ntabikeneye naco utabikeneye wewe habaye ikibazo nyiki cyashikiye umwami Yesu azanye umuntu uzoca kumbure nawe uca urubanza. Ca kabiri habaye ikibazo nabwiye uzokushana ishavu, habaye ikibazo uraca urubanza bikomeye cyane. Ngaruke ku nzoka. Inzoka yari isanzwe ari igikoko cyaremwe n'ibindi byose kiba mu ishamba muri tonja Eden. Muya ngomba kuza ahantu nibajije ni gute inzoka yinjiye muri jardin. Yinjiye muri jardin ikaza muri jardin yari isanzwe kuba ikwiye kuba mu ishamba n'ibindi bikoko. Ngayo ikaza muri jardin ikaza kuganiriza Eva. Abantu benshi bo kwibaza bati twebwe turibaza yuko Eva igituma inzoka yavuga na Eva nuko Adamu atarahari, kumwe yagiye kurima iryo tongo kurima. Mwe ngomba kuza ahantu ndakweka yuko mugiye umugabo adakoze inshingano ziwe umugwanizi arinjira. Umugabo atazigamye ivy'Imana yamujeje umugwanizi arinjira. Umwanya inzoka yamaranye ivuga na Eva Adamu yari hehe? Bibiliya yatubwira mu Bitanguriro 6 yuko Adamu yari ngaho impande yiwe kuko amaze kurya ico giti ico cyama yaciye umugabo we yari impande yiwe. Muri majambo bivuye ko Adamu yari ngaho yari mu kigani yakwacumviriza niyigeza gikintu na kimwe cyo gustopa ico ganiro cyo guburizamo uwo mugambi w'umugwanizi. Akavuga ati yamara ndazi ico Imana yavuze, ndazi ico Imana yatubwiye, turagihagarako. Mugabo yemera iyo migambi y'iyo nzoka ko yari ifise ubugunge irabacurika fata muri iyo nzira. Adamu iyo aza kubwira ati inzoka ati stop, kumbure histoire y'isi niba yaragenze uko yagenze. Uno munsi ndi ngaha kugira ngo ducire urubanza Adamu, kugira ngo tucubate iyo abikora gutya ivyabaye vyarabaye. Ariko umwami Yesu haleluya yaraje gutumbereza neza adusubize iyo ubwo burenganzira twari dufise. Nono munsi wowe uko koriki utaravye Adamu wowe ukuzigama gute ibikwerekeye urugo rwawe, ivyiyumviro vyawe, umuryango wawe ukuzigama gute, environnement yawe ukuyizigama gute. Nawo wowe umenga urikuradegurura, nawo umenga nibikuraba ukwiye kuba umugabo. Kuba umugabo nukuzigama, zigama ivyo yaguhaye. N'urundi rugezo rwo gushobora kubona umugwanizi ahaciye ukamudetekta ukavuga ati ndabonye umugwanizi. Nimba ari imvugo mbi y'umuntu ibaye nurabo umuntu gusa ukabona ko ari umugwanizi yaciye inyuma y'uwo muntu. Niwaba ari ikibazo kibaye ari abana bagoranye nuraba gusa ko ari ico umenye yuko hari uko kumugwanizi kunyegeje inyuma, ariko kuye gukubita ukuboko ukava inyuma kugira ngo bigende neza. Mwana yezagiwe cyane. Sinzi ko ari umuntu atahuye uno rugezo rwo kuba umugabo. Kuba umugabo si urimbo, kuba umugabo si ukurongora, kuba umugabo si ukuvyara, kuba umugabo nukugaragaza aya mavaleur aya mahame aranga umugabo cyane cyane wisunze
icyo Imana yari yaragumbye yaduhaye umurongo mu gitabo cy'itangiriro iri mu wa mbere. Nizo ko turiga mu kino kiganiro nizeye ko ari umuntu ayafashijwe bisangiza abandi kugira ngo abantu tubake turonke ingo zikomeye, turonke abana ntibaribure modire barabirako kuko tutabaye nk'uko bikwiriye mu ngo zacu. Mwarahezagiwe cyane, mwashoboze kuzigama ibyo yatujeje, ibyo yaturavye, nange umugwaneze ntabyinjiremo, mwanabitebemo aho si ameneye twe twahabonye, maze tustope mu gusenga hamwe no kuganira, ibindi bizogenda neza. Mwarahezagiwe cyane, nawe utambwira ikiganiro, Imana bayizagire gose.